dutabarize twe turahwereye tuvuye ku rubanza Igitega baraturashe imodoka zishika nk'umunani zose bazituririye rimwe ndi Jean Paul muri groupe bo mu Masango ni dutabarize baraturashe imodoka zose barazituriye bose bahiriye mu modoka batwari kumwe duhiriye mu modoka Imana irampaye gusa naho nyene bandashe mu mugongo. Ndasubiye kubaramutsa nshuti banywanyi bacu mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba turiko turabashikiriza sangwa ikaze tubashikirize amakuru avugwa cane ijya nino mu gihugu c'u Burundi. Amakuru yacu n'amakuru yo kwizerwa aba yatohojwe n'umugwi wamenyesha amakuru batandukanye bari mu karere k'ibiyaga binini na cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, barayatoza bakayarungika nkayagutunganyiriza nkayagushikiriza idonido. Muri aya makuru muragira mukurikirana amakuru mashasha turonse, amakuru arabana n'abaguye mu bitero vyabaye imuramvya, twaburonse amasanamu yabo ndetse n'indi myidondoro yuko yagiye ishikirizwa n'imiryango yabuze ndetse n'abarokotse muri ico gitero cabereye imuramvya. Akaba ari igitero cakozwe n'abitwaje ibigwanisho baturiye imiduga igera ku 8. Twabibateguriye muragira mu bikurikirane muri aya makuru. Ico utegerezwa gukora wewe no gufyonda kuri subscribe kugira ngo ko turonse amakuru n'ibiganiro nk'ibingibi tukabirungika urabe mu bambere bashikirwa navyo. Ndasubiye kubaha kaze mwe mwese tugiye kubana muri gahunda y'amakuru. Nkuko twagiye turabibashikiriza mu makuru yacu yahise, haragiye haravugwa kutavuga rumwe kubitigira ivy'abaguye n'abakomerekeye muri ivyo bitero vyabereye imuramvya, aho bigoye kumenya neza ibitigira ivy'abahitanywe n'igitero giherutse kubera imuramvya ku wa gatandatu uheze, aho akaba ari ku mutumba wa Munanira muri komine Rutegama ni mu ntara ya Muramvya. Imodoka ebyiri zikaba zaraturiwe, harimo iya Hiace ndetse n'iya voiture ya Probox. Ikaba Hiace yari ipakiye abantu bajanye, harimo abavuye ku rubanza abandi bariko barerekeza i Bujumbura. Izo modoka zikaba zaraturiwe zirasha ziratokombera, hakaba havugwa abantu bashika muri 14 boba barahiriye muri ivyo bitero, abandi bakaba baragiye bitaba Imana nyuma yuko bashikijwe kwa muganga. Ayo masanamu muriko muraraba kuma ikara yanyu akaba araya bamwe mu babashije kumenyekana, mu gihe hari n'ababatabashije kumenyekana biturutse ku kuba ibiziga byari vyononekaye, abandi bakaba batarabona imiryango canke se undi wo bamenya ngatange imyidondoro. Bamwe mu babashije kumenyekana hakaba harimo uwitwa Vianney Irankunda, akaba yaratuririwe muri voiture ya Probox yariko aranyonga. Uyo Vianney Irankunda akaba yaba mu Kinanira mu gisagara ca Bujumbura, akaba yari umushoferi w'imiduga, akaba yavuka ku mutumba wa Matyazo muri komine Rusaka, aho ni mu ntara ya Mwaro. Abiwe akaba atakiziga baronse. Undi nawe wabashije kumenyekana akaba ari Aimable Nkurunziza, nawe yatuririwe mu ibisi ya Hiace, akaba yari umushoferi ariko aranyonga iyo Hiace. Akaba uyo Aimable umushoferi akaba yavuka ibandaga muri komine Matongo mu ntara ya Kayanza, ndetse nawe abiwe akaba atakiziga ciwe baronse. Undi akaba ari Jean Pierre Harerimana, yarashwe ariko anyonga iyindi voiture Probox, nayo yaturiwe muri ibyo bitero vyabereye imuramvya. Ikiziga ciwe we kikaba carabonetse ndetse akaba yahambwe uyu munsi igenekerezo rya 29
ruheshi uyu mwaka. Umuhisi akaba yaramaze amezi 5 ahungutse avuye mu gihugu cibanyi c'u Rwanda, yakaba yavuka ku mutumba wa Burengo muri komine Matongo, aho ni mu ntara ya Kayanza. Harundi kuri uyu wa kabiri wasandabiye mu bitaro, akaba yapfuye nyuma yuko nawe yarasiwe mu bitero vyabereye ngaho imuramvya. Umuhisi akaba yitwa François, akaba yahora ari umudandaza ku isoko ya Kinama, nawe akaba yasandabiye muri bitaro kuri uyu munsi wa kabiri genekerezo rya 29 ruheshi. Amakuru yiwe nayo akaba yemezwa n'abaganga. Abaganga bakaba bariko barakora cyane mu kuvura abakomeretse, ndetse abarokotse bagakoranira hafi n'abajejwe umutekano ngo hamenyekane imyidondoro y'abaguye muri ivyo bitero bose. Tukaba duhojeje imiryango yose yabuze, ariko dukomeza no kubatohoreza ibijanye n'aya makuru. Makuru y'umutekano, hari ibiziga vy'abantu babiri biheruka gutogwa mu bigwati vya 3 na 6 muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Hakaba hari ku munsi wa 5 abo batowe ibiziga, ikiziga kimwe nico witwa Gisumizi catowe iruhande y'ibarabara. Ico kiziga kikaba cari kiryamye mu maraso, biboneka ko ariho yarakigandagurwa. Ababonye ico kiziga bakemeza ko yoba yagandaguwe n'inkoni. Nk'uko amakuru ava ahabereye ibyo bara vyemeza, ikiziga ca kabiri catowe hagati y'ikigwati ca 3 n'ica 6 muri iyo komine nyene. Muri ico gisata nyene, inyuma y'ubwishanyi bwakozwe n'abantu bataramenyekana mu gitero giheruka kubera ku rubibe rugabura intara ya Muramvya na Gitega, hariko harakogwa ifatwa ry'agasakisaki kubatavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Abashika kuri 7 baramaze gufatwa ku mutumba wa Rumeza komine Rutegama mu ntara ya Muramvya. Ibindi vyinshi kuri iyi nkuru twabiteguriwe na Greta Queen Irakoze. Mu bisanzwe iryo fatwa ry'agasakisaki gibonekeje inyuma yaho ku rubibe rw'intara ya Muramvya na Gitega abantu bataramenyekana bategereye imodoka zibiri zo mu bwoko bwa Probox na Hiace. Abari muri izo modoka bakambuga ubuzima, abandi bakaburirwa irengero, harimwo n'abakomeretse. Iryo bara rikaba ryabereye muri komine ya Rutegama amasaha ya 3 y'ijoro kuri uyu wa 6 igendekerezo rya 26 ruheshi uyu mwaka, aho abantu bataramenyekana baturiye izo modoka uko ari zibiri. Eka mbere mu bari muri iyo miduga abantu 17 bakaba baciye bahasiga ubuzima, abandi 13 barasha baratokombera, abandi 3 barakomereka, hamwe n'abantu 2 baciye bagenda batwaye n'abo bagizi ba nabi. Nayo abo bakomeretse bakaba baciye bajyanwa ku bitaro vy'ahitwa mu Kibimba aho muri iyo ntara ya Muramvya nyene. Ivyo biziga navyo bikaba vyaciye bijyanwa ku bitaro vyaho nyene mu Kibimba. Ivyo bikaba vyabaye mu gihe atameza biraheze hibonekeza imigwi nk'iyo yica abanyagihugu hirya no hino mu gihugu cose. Abanyagihugu bakaba batekewe n'ubwoba cyane kubona babandanya kwishwa muri ubwo buryo, mbere hakaba n'abaca bafatwa bagirizwa ivyo bitero. Hakaba haciye hakurikira ifatwa ry'agasakisaki ku banywanyi b'umugambwe CNL, umugambwe usanzwe utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi. Abandi bamaze gufatwa n'abagabo 7 bo muri komine Rutegama agacimbiri ka Rumeza, aho hibonekezamwo abasanzwe bahora mu gisirikare igipolisi cya kera abo bita aba ex-FAB. Abanyagihugu gushika ubu bakaba batekewe n'ubwo bibaza ko yoba ari imigwi iri mu ishamba canke ko vyoba ari bitegurwa na leta y'u Burundi mu guteza uruhagarara mu Burundi kugira birare muri abo batavuga rumwe na leta. Aha mukamenya ko kuri iryo barabara nyene ico gitero kigira kabiri kuva uyu mwaka utangura, harimwo n'intwazangabo yo mu gisirikare c'u Burundi yahasize ubuzima, kandi gushika ubu akaba atamugwi n'umuremanga ivyo bitero. Ico bikoze kuva mu ntango z'umwaka uheze, umugwi Tabara waremanze ku mugaragaro ko ugiye gusubiza iteka Burundi n'abarundi biciye mu gufata umuheto, ariko gushika aya mangu uwo mugwi Tabara ukaba atacurashikirizane mu gihe havugwa n'imikenyero ya leta mu ntumbero yo gusamaza abarundi n'amakungu hamwe no kuburabuza aho batavuga rumwe mu kubagiriza ivyo bitero. Greta Queen Irakoze, ndagushimire. Mu vy'agateka kazina muntu naho, umwigeme w'inkumi w'imyaka 19 yafashwe ariko ashurashuza umuhungu
w'imyaka 14 Vania Nsavyumukama akomoka mu ntara ya Ruyigi. Uwo mukobwa akaba yafashwe ku igenekerezo rya 26 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2021 mu masaha 9 yo ku murango ku musozi na komine Nyanzarake, ariko arashurashuza umuhungu. Uwo muhungu w'imyaka 14 wakorewe ivyamfura mbi baciye bamutwara mu bitaro vy'Inyanzarake, nayo Vania ashikanwa mu gasho ka komisariya kominal Nyanzarake kugira amatohoza atangure. Aha mukamenya ko mu Burundi imyaka yemewe ko umuntu ashobora kwemera gukora amabanga mpuzabitsina azi ivyo arimwo ari 18 ku bahungu no ku bakobwa. Mu bijanye n'ubutungane nyene, inyuma y'imyaka hafi 5 ari mu mvuto ngo nuguhonyanga amategeko, kubona ubutungane bw'u Burundi buheruka kumucira umwaka umwe ariko ntacare kugwa nk'uko amategeko abitegekanya. Ku bwa Gustave Niyonzima arongoye urwego rw'abashingwamanza Kavib, avuga ko umuntu akiganirizwa umunyororo nk'uko vyashikiye Germain Rukuki ngo yategerezwa guca arekugwa uwo musi nyene. Mu bisanzwe y'umuntu agabanirijwe igihano bivuye ku ngingo ya sentare, akaba yaramaze kurengana iyo myaka sentare bimuciriye nk'ivyo vya Germain Rukuki yaramaze hafi imyaka 5 apfunzwe, hama bakamucira umunyororo w'umwaka umwe. Uwo nawe amategeko ko abivuga aba yaramaze kuwupirija, yarawurenze, yacare kugwa. Rero buno nyene ico twita iriko prestissimo nk'uko code de procédure penale bivuga. Kubona rero agipfunzwe n'ibintu ubona mw'imvo za politike zo kubandanya kumukorera ikibi, kumbure kwereka Union Européenne bari mu pourparlers y'ingene bo bakura k'ibihano yo vyakserera, nta yindi mvo umuntu yotanga. Ivyo navyo rero nta dossier shasha afise yotuma bamugumizayo, nta zina afise, nta stati nimwe afise. Dukurikije amategeko penale, la loi penale iravuga amakategori y'abantu bafungwa, abapreveni, abakondane, preveni deteni n'ibindi. Wewe none wumva yo kwitwa ngo iki? Nta n'izina afise ririko ryatunzwe ico twokwita vagabond, en violation de la constitution, en violation du code de procédure pénale, en violation du code pénal, en violation des conventions internationales ratifiées par le Burundi, inter alia la convention des droits de l'homme et des peuples, nyinshi n'amasezerano mpuzamakungu ntovugira na charte des nations unies, déclaration universelle des droits de l'homme n'ibindi vyinshi cane. Rero n'ibintu umuntu ashobora no kwitwara muri groupe de travail des nations unies, c'est la détention arbitraire, ni na cas de torture, gufungira umuntu busa atakintu ariko arakora. Iyo ni ibintu rero bimaramaje, ni ibintu bidafise izina, ni ibintu umuntu atovuga ingene bimeze. Ni nka kurya ubona bakorera ikiba batavuga rumwe na leta bakemvanta amadosiye yabo, abiciwe abagabo bakaba bagiriza abakrista Kaneza, honorable Banciga ni nafise immunité de parole de critique mu kuvugira mu nama nshinga amateka bakamwegeka inkoni ishushe. Ni ibintu rero n'abandi benshi batavuga rumwe na leta kurabibona, yaba abantu baba ex-FAB nk'ubwoko bumwe n'abantu bo mu mugambo uri wa opposition cane ama FNL. Ni ibintu nk'ivyo rero bitwereka ko ari iryo sekeza ryo kubandanya bakora ikibi. Zino amategeko ntayariho, ivyo explica ahubwo bizohombesha leta mu gihe bo kwitwara mu masentare mpuzamakungu. Iyo ubutungane bukiriho niho umuntu yobona, ugatusanga rero harabaye amayendaminite, sibo bazokwama ku butegetsi en vertu du principe de la continuité de l'État, bazohava kandi bazobayendaminite kandi nabo nyene bahanwe, intahi zoganza, izuba rizokwaka. Kubw'uwo munyamategeko avuga ko iyo amategeko yakurikijwe muri ubwo buryo hatangwa n'indishi y'akababaro. N'ubunyene Gustave Niyonzima, indishi y'akababaro arayironka wahohotewe muri iyo nyifato mu gihe abafise urubanza yatsinze rumweza, akagumizwa mu nyororo, azoheza umwaka yawuvuyemwo gose, yitwarire leta, hama leta imuha indishi y'akababaro. Gustave Niyonzima akaba arongoye urunani rw'abashingwamanza Kavib.
habandanya kwibonekeza abarundi bongera guhunga ubugira kabiri inyuma y'agatotezo bakorerwa co kimwe no kuburabuzwa abarundi bari batahutse bava mu gihugu kibanyi c'u Rwanda bagafatwa nkaho ari bo bansi b'igihugu bakavuga ko ugwaruka rw'imbonerakure rwo mu mugambwe CNDD FDD uri ku butegetsi mu Burundi baguma babacungishije ijisho izo mpunzi zigahitamwo kongera kuyanyaga kugira bacungure igufa hakavugwa n'ababa baratahutse mu nyuma bakaburirwa irengero inkuru twateguriwe na Nadege Munyaneza. Ibibazo by'abahunguka biribonekeza hirya no hino na cyane cyane mu ntara za Muyinga, Kayanza, Ngozi na Kirundo, ariko amabi menshi yakibonekeza mu makomine ya Busoni, Bugabira na Gitobe yo mu ntara ya Kirundo, na cyane cyane abahungutse bava mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda baba batahutse bava mu bisagara canke mu ikambi y'impunzi ya Mahama nibo barondegwa buhongo ku buryo bakurikiranwa isegonda ku yindi. Inyuma yaho abanyagihugu basanzwe ari abo mu mugambwe CNDD-FDD babanje gukoreshwa inama z'urutavanako imbere yuko bahunguka, bakaba babwiwe abo bari barahunze ari abansi b'igihugu kandi ko ari bo bashatse gusubiza Uburundi mu ihumbi mu mwaka wa 2015 igihe haba ihirikwa ry'ubutegetsi ritavuye rikunda. Aba barundi bari baratahutse bavuga ko atamahoro n'umutekano bigeze basanga mu kuko badafatwa nk'abandi imbere bakama bacungishijwe ijisho umwanya ku wundi, ku buryo mbere bavuga ko niyo hageze ahibonekeza umutekano muke aribo babanza kuja kuraba ko bari mu mihana yabo. Bamwe mu bahungutse baganiriye n'ijwi ry'ugwaruka ariko batashimye ko amajwi yabo yumvikana ku vyuma vyacu, babwiye uruganda rwacu ko badashobora gutera intambwe na zibiri batarabasaba ibibarangani mu gihe uba uri mu ikomine usanzwe uvukamwo, bakanidoga bavuga ko amabariyeri usanga yuzuye mu mabarabara kandi ugasanga huzuye abapolisi n'ugwaruka rwo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Uwahungutse rero araheza agafatwa nk'umunyamahanga mu gihugu ciwe nk'uko isoko ryacu ryabandanije ribitwiganira. Abo barundi bavuga ko bahisemwo gusubira kwigira inama yo gusubira guhunga inyuma yuko ivyo basanzwe barabijeje atana kimwe bahasanze, ahanini bakababazwa no kubona babandanya gufatwa nk'abanyamahanga kandi ari abarundi bimvukira bari bitavye akamo ka leta mvyeyi naho basanze ivyo bemerewe bikiri kure nk'ukwezi. Babandanya bidoga bavuga ko iyo yirahiriye ugafatanwa agasakoshi karimwo n'uduhuzu naho twoba tubiri uca wagirizwa kuba uri umugwanyi, mbere kenshi bakanagirizwa ko ari abahungabanya umutekano mu gihugu nk'uko bimaze iminsi vyibonekeza. Suga mbere abahungutse bikekwa ko ari bo bahungabanya umutekano mu gihugu, ibi bikabatera ikibazo kidasanzwe kuko ari naho usanga hari ababuriwe irengero bagirizwa guhungabanya umutekano mu nyuma imiryango yabo igasigara mu kangaratete kandi abafashwe ataco baba bagirizwa kigaragara. Ibi rero biriko biratuma benshi bari barahungutse bongera gusubira gusaba ubuhungiro iyo bahora kugira bashobore gucungura agatwe, ni mu gihe abajejwe intwaro bo basaba kwama bavuga ko abahungutse babayeho neza, ariko bo bakemeza yuko ubuzima babayemwo buteye isoni. Uretse akarenganyo ka buri munsi baracahanganye n'ibibazo by'abantu basanga barabagiriye mu mazu, abandi amatongo yabo bakayasangamwo abandi bantu, ivyo bigatuma ubukene n'inzara vyirara muri abo bahungutse. Aha mukamenya ko leta y'u Burundi idasiba kwama isemerera ibwira abarundi bari hanze y'igihugu n'amakungu ko mu Burundi hari amahoro n'umutekano kandi ko utashe ashikira mutwiwe n'abiwe atankomanzi, ivyo navyo bikamirirwa kure n'abahunguka.